Urupfu rwa Colonel Sematama yarasanzwe aramutswa umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda biciye mu izina twigwaneho. Biravugwa cyane yuko yoba yaraye asize ubuzima mu migwano yabereye muri Remera. Turaje tuvuge byinshi kubijanye n'urupfu rwa Colonel Sematama. Ndazi yuko abenshi murindiriye yuko tubaha ibishasha vyiwe n'ingene vyifashe muri rusange. Sivyo gusa, muri no nkuru turaza kubabwira kubijanye n'ibitero vy'amadrone byabereye muri Plaine de la Ruzizi, aho ari umuhari w'inyeshamba za AFC M23 washoboye kugaba ibitero n'ubwo ko bikomeye cyane ahasanzwe hari birindiro vya FARDC ndetse no Wazalendo ngaha muri Plaine de la Ruzizi. Amakuru tubafitiye ni menshi, ariko muze kudutunga tuze turababwira incamake kugira ngo tubandanye dushirana ku mwanya mwumve ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira demokrasi ya Kongo. Imbere yuko twinjira makino iganiro, manze ndabasaba mu fyonde subscribe nyama mutarabikora. Munsi ino video nyene uracana kuri subscribe cyangwa kuri abone, ugaca ufyonda kugakinyeri kugira ngo ikiganiro cyose kije cyangwa dushize ko muzohite mukibona mu bambere. Ibi byose imbere yuko biba rikamanze ndamutse cyane mu bose mudukurikirana aho muherereye hose, mwiriwe cyangwa mwaramutse biterwa n'amasaha muri ko muradukurikirana. Iyi ni B-Info News, jewe nitwa Cody the Black. Icyo ndabasaba nuko mwodukunda mukongera mukadukundisha abandi kugira ngo nabo bashobore gukunda ibikorwa byacu, ndetse muzebura n'abasangiza ibikorwa tuba twabashikije kugira ngo bikunde nabo bize birabashikira ko twababwiye ko hariho avantage gufunda kuri akamenyetso ka like ni vy'ingenzi, kubera ko bituma mutwereka yuko mwakunze ibiganiro vyacu. Reka duhere kuri no nkuru ya Colonel Sematama asanzwe yararongoye umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu izina twigwaneho. Bavuga yuko yaraye ahitanywe n'ibitero byabereye muri Remera. Nagamba ndababwire ati u Colonel Sematama ninde? Colonel Sematama yari umuajwe wa makanika ariko makanika agiye kwitaba Imana canke agiye kwicwa. Murabizi ko yishwe n'igitero ca drone. Uyu Sematama niwe yahise amusubirira mu buryo bweruye. Amakuru dufise nuko makanika nivyo bavyaramukururiye urupfu canke mu vyo bavyaratumye urupfu rwiwe ruba giturumbuka, nuko yari yarase kwihuza mu buryo bweruye n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23. Ariko uyu Sematama nawe biravugwa cyane yuko yoba yaragize uruhara runini cyane mu igandagurwa rya Colonel Makanika, kubera ko yari yase kwihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko mwaravyumvise mwaranabibonye amaze gupfa, Colonel Sematama yahise abitangaza mu buryo bwereye yuko bagiye gukorana 100% n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu izina AFC M23. Rero byatumye abenshi bibaza kuri vyinshi kubijanye n'urupfu rwa makanika, ndetse bakavuga yuko uyu Colonel Sematama yoba yarabigize mu ruhare kugira ngo yicwe kumbure ivyo bifuza n'igihugu cy'u Rwanda babigereko. Ariko kuri uno munsi twagiye kumva inkuru nshishane guhera ku munsi wejo bavuga yuko uyu Sematama nawe yoba yaguye mu bitero byabereye muri Remera. Ico twabwira nuko Sematama yari yarahunze ava mu Minembwe, kubera ko ibitero vya FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bari bamaze imisi bariko baragaba ngaha muri Minembwe. Rero vyatumye uyu Colonel Sematama ava muri bino bice mu kwanka yuko ashobora guhitanwa n'ivyo bitero. Narijya hanini vyariko birahigawe, kandi murabizi yuko strategy ikoresha na Blackwater icambere kwari uguhiga bamwe mu bategetsi bizinyeshamba kugira ngo bareme ubwoba muri izi nyeshamba, bitume inguvu zabo n'intege bicika. Ubu rero Sematama kibibona yaciye ahungira muri Remera. Rero ahungiye muri Remera ibintu ntivyoroshe, kuko ku munsi wejo mu migwano yose yabaye nuko imigwano yahavuye ishika muri Remera. Turaza kuza tubabwire uburyo ino migwano yatandukiriye muri Remera mu gihe yari yahereye muri Plaine de la Ruzizi ngaha muri Uvira. Mugabo biza kurangira imigwano igeze no muri territoire ya Fizi. Rero bivugwa yuko uyu Sematama ariho yoba yarapfiriye. Izi nkuru zibiri
zimeze nk'izibangabanganwe cyangwa zimeze nk'izisa, kuko amakuru dufise nuko umuhari wa AFC M23 wifatishije amadrone ya kamikaze canke indege zitagira abapilote z'ubwiyahuzi barashoboye kugaba ibitero bikomeye cyane ngaha muri Plaine de la Ruzizi, ahasanzwe hari birindiro vya leta ya Congo, ndavuga FARDC ndetse na Wazalendo. Nibitero vyabaye ku munsi w'ejo wa gatatu guhera igihe cy'isaha 12 z'agatondo, niho hatangura kubonekana ibitero vy'amatake aérienne y'amadrone w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigaba hari birindiro vya FARDC. Ibindazi yuko abenshi mu mwarabisomye hagiye hatandukanye canke ino nkuru yoba yarabashitseko. Rero bamaze gukoresha amadrone kamikaze, hari amadrone yagiye arakororwa na FARDC, abenshi ndibaza mwoba mwarayabonye. Ya madrone ivyo bitero vyo vyabereye neza exactly aho bitwa muri Kigoma, Ikigoma muri Mubere, gihe cy'isaha 6h du matin ni ibitero vyatangura koba M23 imaze kugaba ivyo bitero mu misozi ya Uvira, ndetse ikabagaba n'ibitero muri Minembwe, niho imigwano yaca ibandanyira komera kubera ko iyi FARDC yaciye igira inguvu nyinshi kubera ko ingabo za Hibuza zamaze kuba zishira ibintu mu buryo, maze baza guhagarara neza kugira ngo bashobore komora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Imigwano yabandanirije mu gace kitwa Remera, ka gace twababwira yuko Colonel Sematama ariko yahungiyemwo. Aha rero muri Remera Colonel Sematama yahungiye, n'imigwano yabandanirije, ndetse amakuru avayo avuga yuko uyu Sematama yoba yishwe na drone yacengetereye ahantu yari yinyegeje mpaka iramurasa uyu Sematama, birangira yishwe. Hari amafoto, agafoto kasirikiye cyane ku munsi w'ejo berekana Sematama yuko umengo yoba yitavye Imana yapfuye, ariko kajya gafoto sinemeza 100% twemeranya nabo koko bariko, kubera ko vyaraboneka neza yuko bajya abantu hari ubutandukane buhari. Kumbure iyo umuntu afuye canke akagira ikiba, inkuru zivugwa ntizibura, niyo mpamvu tokwemeza yuko 100% inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda za RDF ibintu zivuga keshi ziracuvya abantu, zirazana utuntu deja ko kugira ngo bashobore gusamaza abantu. N'ubu 100% nta muntu yoza yemeza yuko Sematama yapfuye, kuko ni kenshi bamaze kuduhenda ibintu, ariko tugasanga babikoze kubera ko bafise umugambi kana ko kugira ngo bahuvye abantu. Rero imigwano imaze kwandariza muri Remera, niho amakuru dufise atubwira yuko mu bitero vyabaye ariho havuye mu gitero havuyemwo imigwano yo kugera yuko bica uyu Colonel Sematama, ariko kugeza mu masaha y'umugoroba ha muri Remera ntabwo FARDC cyangwa Wazalendo bari bamaze kuhafata, hariko harabera imigwano yari kibandanya, aho mbere amakuru dufise ni kugira amasaha y'ijoro imigwano yari kirabandanya kugeza mu gatondo kuno munsi, mbere ho hagiye kugaragara renfort y'abasirikare b'u Rwanda bariko barerekezwa muri Remera kugira ngo bashobore kuza kugwana cyangwa guhangana na FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo nabo bafadikanije mu kugwanya ino mitwe y'iterabwoba ikorera mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Ico tubabwira cyo nuko habonekanye canke habonetse amakamyo agera ku 8 y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda agiye gukamfosa ngaha aha neza na neza muri Remera. Habonekanye amakamyo agera ku 8 y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda agiye kugira ngo bashobore gukomeza imigwano, ndetse banongereza inguvu zo guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo. Muri make update zihari muri kano kanya nizo twovuga, ariko ayandi makuru ni menshi, twanababwira ivyabereye muri Rubaya ku munsi twari babwiye, ariko ntitugenda tutababwiye ivyabaye ku munsi w'ejo muri Sange, aho habaye imigwano ikomeye cyane muri Sange kabisa. Harabaye imigwano ku buryo abambamwe b'u Rwanda bahapfiriye ku buryo budasanzwe, abandi
barafatwa. Iyi migwano yabereye muri Sange, hari ikiganiro twakoze ku masaha y'ijoro twaragishizeko. Rero abakeneye kumenya ivyabereye muri Sange bo manuka muri kiganiro gikurikirana niki kugira ngo bashobore kumenya ukuri ko muri Sange abari aho bitwa Kundava canke abari mu gihugu cy'u Burundi aha muri Cibitoki ya kera baremeza neza yuko ku munsi wejo bumvise ibiturika vyinshi ndetse n'amasoro menshi aho hakujya muri Kongo. Murabizi yuko iyi Sange iri ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Iyi Sange ni ngaha imbere yaho bitwa mu Nyamitanga benshi muzi niho habereye imigwano. Hari hasanzwe hari inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nizo zari zifise ino Sange. Kugeza ino Sange turamenya ivyo muri Sange vyifashe, ariko tubabwira yuko FARDC no Wazalendo aribo bagavye ibitero bikomeye cyane aha muri Sange, biza gutuma inyeshamba zitari zike zihafira. Mbere amakuru dufise nuko abandi bariko barahungira za Ruvungi kuko nka yuko ashobora kuraswa n'inyeshamba plutôt kwanga koreswa yuko bicwa na FARDC ndetse na Wazalendo, kubera ko vyaboneka neza yuko umuriro wari mwinshi cyane. Mugabo tuvugana nturamenya SK Sange iracafiswe n'inyeshamba z'u Rwanda. Sange yarinjiyemo FARDC irayifise. Ni amakuru tuzakomeza kubatoza kugira ngo dushobore kumenya ukuri kwavyo kwa byose, tubandanye tubashira update cyangwa tubashira kugiye mumenye ibintu aho bigeze. Rero ku munsi wejo FDNB, Wazalendo ndetse na FARDC nibo bashoboye kuba bagira amataki akomeye cyane, biza gutuma zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zibura ayo zicira nayo zimira. Tugomba kubarambira cyane, tugomba kubarambira mu kino kiganiro. Rero mu nkundire ndabike banore cyane, ico tubasaba ni cyakindi nyene no kudukunda no kudukundisha abandi, ku making ashobora ko mwamaze gukora subscribe kuri runo rubuga wa BM4 News. Kugira subscribe abatabizi ngaha munsi y'ino video akamenyetso k'inzogera urakafyonda kugacanga ukafyonda ho, kandi kugira ngo ufyonde ko notification ku buryo ikiganiro tugisizeko bizokorohere kukibona atakibazo na kimwe. Rero kuba abandi barandika ubutumwa bwabo ndetse abandi ku butumwa bwabo ndetse bakandika n'interano zabo, turabikunda cyane kuko biduha motivation canke bikaduha gukora cyane no kurondera ibindi vyinshi bishingiye ku byo mwatubajije. Navyagira babwira ko bituma dukora massage menshi kugira ngo dushobore kubaha amakuru meza kandi asesuye. Kubansavye amafoto n'amavideo y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bapfiriye muri Katoyi, muri Masisi ndetse no muri point zero mu gihe bariko baragira amajanja point zero kugira bayifate. Nabonye munyandikira muri benshi. Reka rero uno munsi ndabapiningira link muri commentaire ya mbere iza kubafasha nk'ikiraro kwinjiramo kugira ngo bikunde mushobore kuja muri groupe WhatsApp nzohore ndo basangiriza hamwe n'abandi. Nazo groupe zo ducishamo amafoto n'amavideo y'ivyaranze imirongo y'urugamba. Ariko mushobora guca mwibaza ati ku munsi wejo kwigenezo ya 18 niwo munsi wari witezwe yuko amasezerano y'agahengwe atangura kubahirizwa ku mpande zose, ariko ntabwo vyabaye uko kubera ko imigwano yarabandanije kandi imigwano yari myinshi, ndetse vyanatumye biboneka neza yuko ku mpande zose ibi vy'amasezerano y'agahengwe ya Seselofe umengo ntaco bibabwiye kubera ko bose bagumanye umushavu canke kugira amatake ku bandi cyangwa ku birindiro vy'abandi. Karenda bike banure mwebwe mwese mwatwanyuma kino kiganiro, ndizera ko twongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.